kurengera akarimbi ukuri umurwi w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi uzoshikako inyuma y'amatohoza yawo. Umugambwe Sabanyafrodebu uracahagaze kuvyo wamye ushikiriza kuva mu mwaka w'1992 kuvyerekeye ivyago byashikiye Uburundi mu mwaka w'1972. Ivyago byashikiye Uburundi mu mwaka w'1972 byabandanije gushika umwaka w'1973 niho nyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi. Iryo ho nyabwoko ryakozwe n'ubutegetsi bwa politike n'igisirikare by'ico gihe bwari burongowe na Koloneli Michel Micombero. Ubwo butegetsi nibwo kandi bwegekwa ko ayandi mabi y'agahomerabunwa yabaye muri ico gihe nk'ubwicanyi bwakorewe abatutsi n'abandi barundi, bamwe bicwa kuko babiheze ko bagira ngo n'abahutu, n'abandi bazize ngo bashigikiye intwaro ya cami. Oya ntitwarengeye akarimbi umurwi severe kuko twabisiguye muri uru rwandiko, muri itangazo twabahaye yuko kuva mu mwaka w'1992 umugambwe Sabanyafrodebu ugishinga, severe ntiyari bwavugwe. Oya, ico gihe umugambwe Sabanyafrodebu ico kibazo barakivuga kandi ukavuga yuko habayeho nyabwoko y'abahutu. Rero umugambwe wose kandi cyangwa societe civile n'abandi amashirahamwe yose avuga ati twebwe ikibazo by'Uburundi turabifise ku mutima, barafise ububasha bwo kugira ico bavuze kuri mwene ico kibazo batarindiriye severe ivyo izovuga. Niko bimeze. Turayivuze, barumvise n'abandi babivuga cyo biyumvira. Twe tubitangaje ka mugambwe kw'izina ry'umugambwe Sabanyafrodebu. Severe izotangaza ivyayo. Severe itegekanijwe n'itegeko, nico gikorwa uri kirakora. Nico gituma twavuze tuti tutarengeye akarimbi ibikorwa severe iri kirakora. Ni kuvuga umunsi severe izosohora ukuri kwayo tuvyumvire hamwe n'abarundi, umbure ico kibazo kiza ati ntubona none yuko wihuse.